woba wikeka ko wahumanijwe canke warozwe? Hari umuganga karuhariwe yabigize umwuga. Woba wikeka ko ufise inyatsi, kubura uruvyaro, kwisanga mu kibazo co kubengwa, kugira ikibazo c'akazi canke mu kazi? Karibu cane arabafasha. Arafasha n'abibwe ivyabo. Avura amoko yose y'uburozi n'imyuka mibi. Emwe Dr. Swale ni umuhinga adasanzwe. Akabigenero ku bari kure. Nimwinde gutwita ikajyanye ngo musanga ahari. Kuri telefone gusa Dr. Swale arabikemura. Ukeneye ubufasha akorera mu gisagara ca Bujumbura, zone Buterere, hafi ya Maison Verte, ibarabara rya 27 muri DB. Mwakure kuri akamenyetso ko guteranya amajana 257 62 amajana 899 amajana 275 canke akamenyetso ko guteranya amajana 257 62 amajana 981 amajana 932. Dr. Swale ni umuganga w'umuhinga atahandi uzomubona. Akoresha ubuhinga utamenyerewe mu kuvura. Panda katika shule. Umetokea wapi wewe? Hausemi? Nani umetokea wapi? Wewe ni nani umetokea wapi? Ya habibi Allah. Tatizo lako lilikuwa tatizo gani? Tatizo yangu Unaumwa nini kawaida? Majini. Majini. Mimi naona ni majini juu para vitu vinanishikaga usiku. Vinanikunguta kweli. Vinanikunguta. Ewa. Lakini hivyo alhamdulillah. Naona Ngani tukwambia kama ulikuwa una matatizo yako wewe na mume wako. Bilikuwa vinasababisha pia hivi. Naam. Taala wa barakatuhu. Naam. Kuwatari abayisilamu amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Nshatse kuvuga abari mu gihugu cy'u Burundi, abari hanze y'igihugu cy'u Burundi, abari mu buseruko bw'isi, mu bumanuko bw'isi, mu burengero bw'isi canke mu buraruko, abari mu gihugu cy'u Burundi, abari hanze y'igihugu cy'u Burundi, abari muri Tanzania, abari muri Kenya, abari muri Uganda, abari mu Rwanda, abari muri Somalia, abari muri Zimbabwe, abari mu bihugu bigize isi, abari muri Amerika, abari muri Belgique, abari muri Omani, abari muri Saudiya, abari muri Qatar, abari mu Bufaransa, abari mu Bwongereza, abari mu bihugu bigize isi. Kuri bajya bose bifuza kuturonka, mushaka kutwandikira ku nimero yacu ikurikira ya WhatsApp, nubwo mwama mwayibonye, ni guteranya amajana 257 62 amajana 899 amajana 775. Iyo nimero mushaka kuyironka kuri telefone ntoya cyangwa kuri WhatsApp, ariko kuri WhatsApp ni telefone direct, twandikire, ukoreshe SMS cyangwa ukoreshe voice, utubwire ikibazo cyawe woba ufise icyari cyo, cyane guteranya amajana 257 62
na kabiri amajana 981 amajana 462 kuri YouTube mwandike Dr. Swaleh Online TV. Tubasabe kumudufasha gukora subscribe, partage na jeme na commentaire. Uko dukoreye subscribe ntaco bikungu ntaco homba. Gukora subscribe, partage, jeme na kadhalika n'ibindi kugira ngo ibiganiro byacu bishobore gushika kure. Imbere ya byose incamake y'uno munsi tuza kurabira hamfi ibintu bikomakomeye cyane gose byerekeye mbe kuba uzi inkomoko ku mugabo canke ku mugore ituma wewe utavyara utaronka uruvyaro. Wowe uzi inkomoko yabyo ido nido inkomoko yabyo ico biva ku wobizi. Tubasa kino kiganiro ntikibacike mukurikirane ku ntango gushika ku mwisho. Imbere byose mbanje gushimira Imana umuremyi w'ijuru n'isi, wewe yadushoboje gushika kuri uyu mwanya n'iyi saha. Si nguvu zacu canke ububasha bwacu canke ukumenyekana kwacu kwa cyane aya namba, ahubwo n'ubushake n'ubushobozi bw'Imana. Kuko bamwe muri twebwe baragwaye, bararemvye, abandi bari mu bibazo bitandukanye, abandi bari muri ibi na biriya, ariko je nawe turi bazima. No gushimira nyene icubahiro umuvyeyi wacu umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye, wewe gitwararika ineza y'abenegihugu, umutekano w'abenegihugu, iterambere ry'abenegihugu, eka urukundo muri bose, amahoro kuri rusangi, ubutungane kuri bose, eka urukundo n'iterambere kuri bose. Aragahora ku ngoma mutama wacu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, ndetse nabo basangiye kuyobora u Burundi n'abarundi. Inyuma y'ibyo ni kuvuga yuko tugiye turabire hafi iki kiganiro gato twumviriza umuntu kuri telefone, tuguma turonderwa n'abantu benshi. Sorry mutubarire gatoyi. Sawa nta kibazo. Hariho nuzeyi, hariho WhatsApp, hariho nuzeyi rimikashe zibiri. Urunka kuri rimikashe ya mbere n'ijya yigira kabiri. Hariho 62 809 775, hakabaho 62 980 460. Izo zose zirakora nzi wanje murakoze. Ndi mu kiganiro. Sawa. Ikiganiro cy'uno munsi ni ikiganiro gikomeye cyane gose, gifise inyigisho zikomeye cyane gose. Tugiye turabe mbega niyihe nkomoko, mbega wewe wobuzi inkomoko yo kutavyara kwiwawe umugabo cyangwa yo mugore. Kino kiganiro ndagitanze kubera yuko hariho abantu babiri, sindabavuga amazina kuko tuzako tuba tugira ibanga, kandi abo bantu babiri n'abantu bari hanze y'igihugu bafise ico kibazo. Ino munsi ntanze kino kiganiro mwana w'amama mukanyumviriza wumve ko ari kirekire cyane gose kandi kiri mwigisho. Uyu munsi nje kwagura abasanga takashari kudadavoa, nje kwagura kugira ngo utahure neza umenye inkomoko. Muri kino kiganiro turaza kwisunga ibintu bibiri, mu byo bintu bibiri turisunga ico tujejwe, ibyo twajeje no bitagirante turavyihoza. Mu bintu nyamukuru bituma umuntu adashobora kuvyara hariyo impamvu zibiri. Impamvu ya mbere ndayivuga ariko sindayisigura kubera nta bumenyi bwayo ndayifitiye, kuko ntavyo nzi ntavyo nigiye. Ariko impamvu igira kabiri niyo nza gusigura ko cyane gose, kubera yuko ndayifitiye ubumenyi bukwiye.
ubumenyi bukwiye. Impamvu ya mbere ushobora kutavyara bivanye n'ibibazo n'ingwara zo kwa muganga w'ikizungu. Aho rero abaganga b'ikizungu muce mugenda mubegere mubabaze babasigurire uko bimeze. Hama impamvu nayigira kabiri ariyo ngire nshimike ko nayo niyihe, ni kuvuga iki? Ni impamvu ivana n'iki? N'ukurogwa. Umvise kurogwa, uburozi ni ijambo rivugwa ariko rifise insiguro nyinshi cyane gose. Mwana wa mama ukanyumviriza, mu cubahiro cawe tora agatebe wicare hasi ukurugutura amatwi ubyumvirize. Iki kiganiro canje gishobora gishobora kukurokora wewe no kurokora umuryango wawe, kuko izi ngwara ngire mvuge ni ingwara zikomoka ku burozi. Nkamwe utozivuza hakiri kare zishobora kuzana inkomoko ku ruvyaro rwawe, kubuzukuruza ukadosanga umuryango wanyu wose ugiye urahanahana, unarithishwa, ugenda urahabwa ibintu ibisigi vy'ibintu bibi cyane mu buzima bwanyu bwa misi yose. Ikintu ca mbere gituma umugore canke umugabo ashobora kutavyara, ikintu ca mbere ni iki? Ni jini ryitwa jini mahaba. Jini mahaba arakunda kugaruka cyane gose, ni jini mubi cyane gose, arasasitse inganda, aratandukanije abantu benshi, yani ni jini mubi cyane gose. Nimba uyo jini umufise, mwana wa mama, ibagire kuronka uruvyaro, ibagire uri umugabo kuronka ubushobozi bwo gutwaza inda. Nk'akaro gatoyi, uragiye kwa muganga baragupimye bakubwiye ati mama, sinzi amagi yawe ntakomeye ntameze neza. Umugore nawe ewana ibintu zeyi inzira yarazivye, mama sinzi ufise ibintu zeyi vy'ivyimba mu nda, ariko ukazovugwa ikibazo kikaguma kiri hehe? Kiri hahandi nyene, kikaguma kiri handi nyene. Mwana mama, iyo ngwara uriko urayitera ninde? Ni jini mahaba. Hakabaho n'ikindi kigira kabiri naco gishobora gutuma utavyara. Nk'abantu nabandi bababwira mwebwe mbona twitura mukaturondera mukanakoresha n'ibipimo, maze gukoresha ibipimo mukatubwira ngo samwicarira. Ni ukuvuga hajya niko hacumwa no kurundi ngo bakagarura impene ikiri hafi yamara kurenga imirambi kabira nkayo, kandi nguca mw'ishamba utazi ugaca inkoni utazi. Uko uravyumva? Ni kuvuga iki? Ikindi kintu gituma kizibira uruvyaro, hariho jini ishetani ry'ibifungo. Mvuze ibifungo narabisiga ibifungo rwoko bwinshi. Ukaba uzi ko ufise iyo jini y'igifungo mu mubiri iwawe, mwana wa mama, wa mukenyezi we, umushikanje we, wa mushinga ntahe, ibagira kuvyara. Ni wahata nangugira uvyare ku nguvu, ni bamwe bagenda kwibaruka batusanga hapfuye umwana na nyina, cyangwa ugasanga hapfuye nyina canke umwana arasigaye. Ivyo onyari birahari. Kumaze kumva igifungo haba hariyo ibintu nk'akaroro gatoyi. Nk'abantu muhangayika mugiye kurondera ubuzima iyo hanze, muri Amerika, muri Omani, muri Saudiya, muri Kenya, ushobora gusanga umurozi ngaho mu Burundi yavuze ati kanaka mwene kanaka ntazopfa yaravuye ngaho agiye kurondera ubuzima, cyangwa undi yagiye ntazopfa yimariye, azorundi ataronka, azokwa amafungwa, azokwa amari mu mikoshi, ntazokwa yaragiye mu rukundo. Wowe ukatuza gusanga rero uragiye kubihata mu zindi nzira utazi, ukatuza gusanga uragize uragiriyemwo, ukatuza gusanga uragize uratabarutse, urapfiriyemwo. Uravyumva? Ico ni kimenye, ni kuvuga iki? Ico kiba ari gifungo kibi uba urimo gikomeye cyane gose. Ugihase ushobora gusanga ubuzima bwawe bugiye mu bibazo. Niki naco nyene kirashobora kuba impamvu yo gushaka kutavyara. Hari abantu batwituye bakoresha ibipimo, turabwira ati mugwaye uku umeze uku muravyirengagiza, ariko muzobona ingaruka yavyo mu kwezi kuza, canke mu mwaka uzoza, canke mu minsi iri imbere, canke mu ruvyaro rwanyu, ubuzukuru canke mu buzukuruza. Ikindi kintu gituma udashobora kuvyara ni jini, ni shitani ryitwa subiyani. Subiyani nawe nyene namba uzi ko mufise mu mubiri wawe
mu buzima bw'iwawe ibagira kuronka uruvyaro, ntibibagire kurondoka, ntibibagire kuronka umwana mu buzima bwawe bwa misi yose. Mwana mama kuranyumviriza, ndicariko ndasigura, ncagagura, nerekana impamvu. Nimwakenera namba kino kiganiro muzoba mwagikunze, mudusange muri inbox mutwandikire, kuko hari ibyo tutaza kuvuga n'ibyangombwa tuzobivuga, ariko mudusanze muri inbox mukatwandikira, ariko tubonye umukozi ama-subscribe menshi, ama-partage menshi, ama-commentaire menshi, mwandike muri commentaire mutubaze ikintu cyose muzoba mwifuza kugira ngo dushobore kubasigurira. Jini Ummi Subiani, ni kuvuga iki? Uyu Ummi Subiani gusanga ari umwe mu bana bakwa Satani, ari hafi Satani ya Satani gose, uriko uravyumva. Ariko abasubiyani sikuvuga ngo bose ni babi, apana, uriko uravyumva. Nawe nyene uyu unya umufise ibagira kuvyara, uri umukenyezi ibagira gutwara inda, cyangwa no yitwara naho uzohangayika nayo, umarana umwaka, imyaka 2 uyifise, uyigendana, usange inda urayirose, kuvyara gizente birabaye ikibazo. Uyo ninde? Ni Ummi Subiani. Ikindi kimenyetso kigira kane, nambuzi ko ibintu bifise bizibira ukutavyara, kuba ingumba, umugabo kuba ingumba, umugore kuba ingumba. Ni shetani gitwa khadimu sihiru. Ni kuvuga iki? Ni jini, ni umuntu so gusanga afise ishetani rikaba riri mu mubiri wiwe, ugasanga wewe nyene we mukenyezi canke we mpapa, ugasanga wewe urakoreshwa n'abarozi, ugiye kuryama mw'ijoro bagutumye kuza gukinda, bagutumye kuza kuroga, bagutumye kugira ibintu nk'ivyo. Ufise ishetani gitwa khadimu sihiru. Ni kuvuga iki? Ni jini, ni shetani grante, ni kuvuga iki? Rikoreshwa niki? Khadimu, umukozi wiki w'uburozi, w'amashetani w'uburozi. Ni kuvuga iki? Kugira ngo uburozi bugushikire, ndababwiza ukuri, naje ndagenda kugunda kuvure, kugira ngo ubuvuzi banze bugushikire, ndafise ijini manza gutuma rimanze rikagenda rigashika aho hantu, ngire mvurire uwo muntu, kamanze kahashika, rikamanze rikaraba neza amazingire hajya ahantu, rigakontrole rikaharaba neza, hama rikagenda kagirani rikahashika, rimaze kuhashika rikamanze rigategura inzira zose, hama kuvura nciye kuri rirya jini riri hajya anya, hama nawe gaheze ukavugwa. Ni kuvuga iki? Ni jini ryitwa khadimu sihiru. Ndasuye kandi kubabwira impamvu zituma wewe mugore uba ingumba ntuvyare, canke wewe mugabo bituma uba ingumba ntuvyare. Ni kugira ijini, ishetani gitwa jini mahaba, arabituma uyo. Akacabaho ni shetani giki, ni shetani jini giki bw'igifungo, jini wakifunga igifungo, manake ubuzi wabufunze. Kabiri warabitera. Gatatu ishetani gitwa Ummi Subiani. Mama Ummi Subiani ni shetani kazi, ni shetani gingore, rabitera. Akacaho ni shetani gitwa khadimu sihiru, jagizente rirabitera. Dusanga ari impamvu zine. Wowe kuranyumviza uri muri Amerika, wowe kuranyumviriza uri muri mu Bufaransa, wowe kuranyumviza uri Belgique, uri hehe, ndibaza yuko wamaze kunyumva. Sishimye kukuvuga izina, apana, ariko umenye yuko izo nizo mpamvu zine zibituma. Ni kuvuga yuko ku bantu b'abagabo rero uyu jini mahaba babigenza gute? Ku bantu b'abagabo rero hari ukungene mufungwa na zijya kamba bakoresha mu kuroba muri Tanganyika, bakagenda bagafunga ku bihimba byanyu, bagafunga hajya ahantu hashobora kuba inkombe, kugira ngo umugashogerani ashobore mushamubyumva. Ndi umurundi, mu kuvuga ikiganiro cyanda kivuga mu ndero ndundi, sinkine kuvuga amajambo azana ishusho itari nziza, kubera ibiganiro byacu byumvirizwa n'abantu biyubashe, byumvirizwa n'abantu b'abana n'abaki. Si byiza kushaka kuvuga amajambo ushaka gusanga adahesha icubahiro. Kwanza jenye nkatanga kiganiro cyangwa adaheresha icubahiro akaranga n'imico y'Uburundi bwacu. Ni kuvuga iki? Araheza agafunga hajya ahantu barashobora gufunga, bagafunga na zijya kamba bafungisha intuze muri Tanganyika, bafungisha bijya bwato kwa muri Tanganyika. Uko bavyumva, ku buryo wewe uzohangayika, nta tutazokora, uzohangayika ujyana na hariya, ariko wapi uje kubaganga bwete ngo wewe ngo amagi yawe ntakomemeze kunuko. Kumbe hari ikiko kirabitera, hari inkomuka zikabikora. Narabwiye yuko kino gihuruzi bwateye intambwe. Umuntu kuroga malaria ukagora malaria ukanakamwa kuvura mga malaria kagumiri handi. Kumbe bafashe umuzibo mu kaburi bagutayemwo. Nabwiye bana mama, uburozi bw'amajini mufate ubworozi bw'intu ze bw'ubusumwa batangatanga. Ni kuvuga iki? Jini mahaba
kabiri twabonye ko ubwa mbere ni jini mahaba, kabiri twabonye yuko ari gufungwa n'ikamba. Izo kamba ni za kamba abarovyi bakoresha bagiye kuroba muri Tanganyika. Hari kumwe babafunga mugafungwa ukazuhangayika n'umudamu wawe kugira ngo urondere uruvyaro wapi. Ivyo navyo nyine birava kuri yuki biratuma wewe kuba uri ingumba. Gatatu tuze gusanga hari jini ryitwa jini mahaba, ariwe yitwa jini ashki. Ashki ni kuvuga iki? Ni jambo ashki ni jambo. Iryo jambo ntago riri mu Kirundi, ntago riri mu Gifaransa, ntago riri mu Giswahili, ntago riri mu Cyongereza. Ashki ni kuvuga iki? Ni jambo rivuye muri vuga nivuga urukundo. Ni jambo ashki ni jambo ry'icyarabu canke ni jambo rive mu rurimi rw'Igihindi. Sinzi ko kubana hora neza. Ashki ni jambo rive mu rurimi rw'icyarabu canke ijambo rive mu rurimi rw'Igihindi. Ni kuvuga iki? Ni kuvuga yuko ntamvuze ko ashki ari jambo rive mu rurimi rw'icyarabu canke mu jambo ry'Igihindi. Ni kuvuga iki? Ni ubwoko bw'uburozi n'ubwoko bw'uburozi bw'amashitani aza kugira ngo akaza kukuroga aciye mu rukundo nk'akaroga gatoya. Ndabisubire gutugira mu bitahura. Ba bantu mukunda kurota indoto mubona muri ko magrante, ba bantu mukunda kurota indoto mubona ko magrante, mubona muri ko murakora iki, mubona muri ko murarangura amabanga yabubatsi. Ba bantu mukunda kurota tubona ko magrante ko murarangura amabanga yabubatsi, mukarota ngo je ndakomeye wapi, hagira ikura rugwama na mama. Uzurabe kishi na kishi kurota izo ndoto niko tusanga ibintu byagenda bimeze nabi, ariko bifite isiguro nyinshi tugiye mu nzozi, bifite isiguro nyinshi. Mugabo sindi muhinga gusigura indoto, ahubwo ndiko ndagerageza kugira ngo ndabatahuze kugira ngo muvyumve, kugira ngo mutahure neza, nimwashikirwa nebe mumenye inkomoko yavyo. Ni kuvuga iki? Canke akaba jini mahaba, uriko uravyumva, ashobora kuba atumwe. Mubyumve neza, hariho uburozi, hari inkomoko yo kutavyara, ugasanga n'umuntu agiye akakwiyumvira nabi. Ewana kanaka mwene kanaka nkeneye ko ubuzima bwiwe azofata vyaye. Ewana ni kwa muganga agena gatengeneza. Ewana bahamagara amazina yawe bakaca kirungitse mwana, uzohangayika ubuzima bwawe bwose utavyara, ntagire uzoguhenda. Uburozi burahari, uburozi buriho, kamuga gusa ntitubwemere tuhereze agaciro kanini cyane gose. Mugabo umenye yuko uburozi ni ingwara mu zindi itavuwe ntikira. Kurya na malaria uyigwaye utarose imiti ndashobora gukira. Hakabaho n'undi jini mahaba wiki wo gutoranwa mu miryango wa kurifi. Gutajari wa kurifi niba abantu mugena mukagwara ibintu by'uburozi by'amashatani mwarozwe, mwagenda kwipimisha ntimubyivuze mukabigumizamwo ngo Imana irambona ngibiki nibiki, bikazogenda bikazokura bikazovyarana ikaronka buzukuza bakazana akazi bakavyarana, hama kazosanga bigerera hana gusa bihanahana. Hari kuvuga iki? Jini mahaba wa kurifi. Jini mahaba bwirani iki? Wo mu muryango yamaze kuba umuryango. Kubera iki? Yamaze ubworozi bwamaze bwamaze mu muvyeyi umwanya muremure gose, cyane muri serugu umwanya muremure gose, bwavyaranye bugiye burahanahana, barakuragiye mu bana, mu buzukuru bose bwakwiranye hose, byagiye hose. Kubera iki? Kubera kutumva ukwiyemera cyane ngo je ngo sinorogwa ngo sinogira nte ngo Imana irambona. Sawa, Imana irakubona sindavyase, kandi Imana niyo ishobora byose, ariko Imana duhe ubwenge kugira ngo tugire nte, kugira ngo tubukoreshe. Sorry gato nitaga telefone. Allo ndi mu kiganiro nabonye ari amaze arayambere nabonye.
sawa sawa ugasanga ivyo bintu vyabaye ikibazo kinini cyane gose mu miryango mu buzima bwa misi yose ibibazo nk'ivyo birabandanije kubera iki kubera ukuri atahora kwigira Imana irambona Imana yago kuri bana ntwe twese tubona yaba kwa muganga w'ikizungu umuganga w'ikizungu akuvura ati Imana ifashe akire y'abantu twege nuko nyine mugabo umenye yuko Imana ifasha uwifashije. Okay, hakacaba n'undi jini mahaba aza kube agukunze kubera agukunze igihe nk'ahantu cya kwinjiramo ko nyene abo mashetani yafise ibagira kuvyara wowe uzoba ingumba imyaka yawe yose kutavyara twege kutavyara kutumvikana mu rugo kutarondera uronke kwamukanye ku kazi kudakundwa no mu bosi kuta ibintu nk'ivyo byuko byose bisubira ibintu nk'ivyo onye bo hakaca habaho rero tubasigura amajini mahaba rero haro jini mahaba yitwa sultani haro jini mahaba yitwa sultani niwe wandiki niyo nzomba ngo jini ngo sultani ngaduze mu mutwe ngibiki nibiki kumbe nigishetani cyo jini mahaba cyagiye kiricarira mu mutwe kandi kwanza kesha majini mahaba yicara mu nda cyari mu mubiri kiratekana uburekise sultani kubera iki kubera ugudutahura wewe uragwaye urabirikiranye ngo je Imana irambona ibikiri miki wewe uri kurigirira nabi kandi ukuragira nabi iki umuryango wawe hama uyu jini mahaba keshi na keshi akacawa n'undi jini mahaba yaki ari umukozi w'iki kirosho cy'iki cy'abarozi cy'amajini mabi akacawa na jini mahaba keshi na keshi ujini mahaba uzokunda gusanga yibereye akunda kuba yibereye mu nda ntugenda kiyicarira mwana wa mama ahantu kunda sigura nerekana ubwoko bwabo ngene bameze kungene bakora ingene binjira ingene bigenda nimwabikenera byari mu nimwabikenera twandikiye muri comment tubwiye ati doctor duhereze ibimenyetso rero vy'ivyo yeje kuvuga mwandike muri commentaire mugire subscribe mugore jeme mugore partage na kada kugira ngo ibiganiro byacu ishore gushika kure hama ndabipfurije umunsi mwiza ibihe vyiza mu banyu no mu vyanyu Imana ihizagire uburundi yongere ihizagire n'indongozi zacu na cyane cyane nyene cyahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ndetse nabo basangiye kuyobora uburundi n'abarundi Imana ngo ihizagire n'abavyeyi bacu murakoze cyane.